nidutega amatwi inkuru nziza dushikirizwa na Mateyo Mweranda. Mateyo Mweranda rero atwiganire ayo Mukama yagowe ku bwacu, duheze tegere ko atawe bashobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Ukubabara ku Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twakwandikiwe na Mateyo Mweranda. Umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Iskariyoti aja ku bakuru b'abasaserdoti ababarira ati, mugomba kumpiki kugira ngo ndamubahe. Bamuharurira amafeza 30. Kuva ubwo yamahiga uburyo bwo kumubaha. Ku munsi wa mbere wazima abigishwa begera Yesu bati, ugomba ngo dutegurira Pasika hehe? Yesu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Ntuze mumubarire muti, Umukama atumye ko ngo umunsi wanje washitse, ngomba kurira Pasika wawe hamwe n'abigishwa banje. Abigishwa bagira nkuko Yesu yabategereje, bategura Pasika. Ngo buze ugoroba aja gufungura be n'abigishwa biwe uko bari 12. Bariko barafungura arababarira ati, ni ivy'ukuri ndabibabariye, umwe wo muri mwebwe aza kungura. Biraheza bibatera umwikomo mwinshi, batangura kumbaza umwe ngo, mbega Mukama ni jewe? Nawe arabishura ati, uwo twasangiye ku nkoko imwe ni waza kungura. Umwana w'umuntu we arigiriye nkuko vyanditswe kuri we, yamara aragowe umuntu aza kugura umwana w'umuntu, yapfuma reka kuvuka. Nivyo vyari kumubera vyo. Yuda nyene kumugura aramubaza ati, mbega muhanyi ni jewe? Aramwishura ati, urabivuze. Bariko barafungura Yesu afata umukate arawuhezagira, yongera arawumanyura awuhereza abigishwa biwe ati, nimwakire murye, iki n'umubiri wanje. Afashe ikarisi arakenguruka arabaha ati, nimunywe mwese, iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha aza guseseka kugira ngo benshi bakiri ibicumuro. Ariko ndababariye, singisubira kunywa iki kinyobwa c'umuzabibu gushika umunsi nzosubira kukinywa hamwe namwe mu bwami bwa Data. Bamaze gukenguruka bagenda ku musozi wa Oliveti. Araheza Yesu arababarira ati, muri iri joro nyene mwese muza gutsitara
kubera izina ryanje, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere ubusho busanzara, yamara amaze kuzuka nzobatanga ibugarire. Petero aramwishura ati, naho bose bazoguheba jeho nzokugwa inyuma. Yesu aramubarira ati, nukuri muri iri joro nyene inkoko itarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu. Petero ati, naho bonyica hamwe nawe sinzoguhakana. N'abigishwa bose bavuga batyo. Yesu ajanye n'abigishwa biwe mu itongo ryitwa Getsemani, araheza arababarira ati, nimwicare hano nigire harya imbere gusenga. Senga numwete kugira ngo hatagira udushuka. Ajana na Petero na bene Zebede babiri, araheza atangura kuganya no gutinya ati, numva ndi n'amaganya menshi nk'ushaka gupfa, nimugume ngaha duteramane. Yigiye imbere yubika amaso hasi asenga avuga ati, dawe nivyaba bishoboka nkura kwaya magogwa, yamara ntibibe nk'uko nshaka nibibe nk'uko wewe ubishaka. Agarutse aho abigishwa bari basigaye asanga barasinziriye, abwira Petero ati, ntushobora kumara n'isaha n'imwe uteramye hamwe nanje. Nimube maso kandi musabe, mwoye gutsindwa n'inyosha mbi, kuko umutima ufise ingoga mugabo umubiri wo ni ntamagara. Araheza asubira gusenga ubwa kabiri avuga ati, dawe aya magogwa niyo abatari bumve ko ntabashije kuyarinda, nibibe nk'uko ubishaka. Ngo agaruke iyo bari, yongera gusanga basinziriye, amaso yabo yari yaremerewe n'itiro. Arabareka
asubira gusenga ubwa gatatu nka kwa kundi nyene. Hanyuma agarutse kandi iyo abigishwa biwe bari arababwira ati, ubu nimwisinzirire muruhuke, isaha yuko umwana w'umuntu atabwa mu minwe y'abayobe iri kwirashika. Nimuve hasi tugende, uza kungura nguyu araje ntakiri kure. Akiriko aravuga ayo majambo, Yuda umwe wo muri bamwe 12 arashika, ari kumwe n'abandi benshi bazanye inkota n'amahiri, barungitswe n'abakuru b'abasaserdoti be n'abashinga ntahe b'igihugu. Nyene ukumugura yari yabagerekereje ati, uwo nzakuramutsa azoba ariwe, muraca muramufata. Uno nyene Yuda yegera Yezu ati, Mwaramutse wa muhanyi. Aramusoma. Yezu aramwishura ati, mugenzi uzanywe niki? Abandi baca begera Yezu bamuta mu minwe. Muri ico gihe umwe wo mu bari kumwe na Yezu asokorora inkota, agetura ugutwi k'umusuku w'umusaserdoti mukuru. Yezu aca aramubarira ati, subiza inkota yawe mu bwubati, kuko abishinga inkota bazokwicwa n'inkota nyene. Ntuzi ko nari gushobora gusaba data akandungikira ubwo nyene abamarayika ibihumbi n'ibihumbi bukuntabara? None ivyanditswe byoheza bikaranguka bite? Hanyuma araba abantu ati, muje nk'abahiga igisuma muzanye inkota n'amahiri ngo mumfate, ariko mbona ntasiba kwigishiriza mu gisengero, yamara ntimwamfashe. Ivyo byose byabaye ngo ivyavuzwe n'abahanuzi bitahe. Hanyuma abigishwa aramuta bose barahunga. Bano rero bari bafashe Yezu baca baramujana kwa Kayifa umusaserdoti mukuru, niho abigisha n'abashinga ntahe bari bakoraniye. Petero yari yamukurikiye, yamara agendera kure gushaka ikirimba c'umusaserdoti mukuru, ashika imbere aja mu basuku araba amaherezo. Abakuru b'abasaserdoti n'abari mu nama nkuru bose baja kurondera abagirizi babeshera Yezu ngo bashobore kumwica. Barazana isinzi ry'ababeshi, mugabo nta numwe yaronse ica mwagiriza. Hararuha haza ababeshi babiri bati, yagize ngo yoshobora gusambura ingoro y'Imana agaheza agasubira kuyubaka mu misi 3. Araheza umusaserdoti mukuru ava hasi ati, taco wishuye, ivyo bakwagiriza nibiki? Yezu nawe arinumira. Umusaserdoti mukuru aramubwira ati, ndaguharije kw'izina ry'Imana nzima, tubarire ko uri Kristo umwana w'Imana. Yezu nawe ati, niwe ubivuze kandi ndakubariye n'ivy'ukuri, kuva uyu munsi muza kubona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'umushobora vyose, muzomubona kandi agaruka ku bicu vy'ijuru. Araheza umusaserdoti mukuru atabura ivyambagwa vyiwe ati, aratutse Imana. Abagirizi turaca baronderera iki? Muravyumviye noneho, none ku bwanyu bite? Nabo bati, nugufa.
baraheza baramucira amate mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita amakofe mu kumukekeza bati, nudufundirire noneho Kristo, wakubise ninde? muri ico gihe Petero yari yicaye hanze mu rugo, umusuhukazi aramwegera ati, nawe nyene wari kumwe na Yesu w'i Galile? Petero arahakana mu maso ya bose ati, sinzi nico vuga. n'uwundi musuhukazi amubonye aja kw'irembo abwira abaraho ati, n'uwo yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. arahakana agereka ko n'indahiro ati, uyu muntu sindamuzi. hanyuma abaraho bamujako. ivy'ukuri urwo muri bo n'imvugo ryawe riraguhinyuza. nawe aja mu byo guhakana rwose, arahira ko atazi iyo muntu. buno nyene inkoko icirabika. Petero aca yibuka ijambo Yesu yari yaramubariye ati, inkoko iza kubika umaze kunyihakana gatatu. aca rero arasohoka agenda arizimagirika yiyuha iryosozi. bukeye mu gitondo abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe b'igihugu baja inama bose ngo bice Yesu. bajana Yesu bamuboshe, bamuhereza Pilato icegera ca Sezari. Yuda yari yamuguze ngo abone bagiye kumwica, arigaya agarukanira abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe b'igihugu y'amafeza 30, ababarira ati, nacumuye, jewe naguze amaraso y'umweranda. nabo bati, bidutwaye iki? biragusha. Yuda rero atereranya amafeza mu gisengero, arigira aja kwiyahura.
abakuru b'abasaserdoti barakira amafaranga bati ndoyashira mu ishinguriro y'amaturo kuko yaguze amaraso. niko kuja inama rero ngo bayagure umurima w'umubumvyi ngo baze bawuhambemwo abantu bakavantara batagira aho batabwa. nico gituma uwo murima bawise Hacedalma, ni ukuvuga umurima w'amaraso, n'ubu ni kucitwa. iry'umuhanuzi Yeremiya yaravuze rirataha ngo bafashe amafeza 30 ikiguzi c'uwaguzwe n'abana b'Isirayeli, hanyuma bayagura umurima w'umubumvyi nk'uko Mukama yabitegetse. Yezu rero ahagarara imbere ca cegera ca Sezari. ico cegera kiramubaza kiti, uri umwami w'Abayahudi? Yezu arishura ati, niwe ubivuze. abakuru b'abasaserdoti n'abashinga ntahe babandanya kumurega, nawe ntiyagira ico abishura. Pilato rero aramubwira ati, wewe ntiyumva ivyo bakwagiriza vyose? Yesu arinumira, byanatangaza cane ca cegera ca Sezari. ico cegera ca Sezari cahora gihengera ku munsi mukuru wa Pasika, kikabohora umuntu umwe mu baboshwe uw'igihugu gisavye. muri ico gihe mu baboshwe hari inkozi y'ikibi yitwa Baraba. Pilato rero ahengera abantu bakoranye, ababwira ati, uwo mushaka ninde, Baraba canke Yezu yitwa Kristo? Pilato yarazi ko Yezu yazize inzigo y'Abayahudi. hano yicaye mu iciro ry'imanza, umugore wiwe amutumako ati, ndihagira ico mufa n'uyu muntu mweranda, naraye ndose ibintu vyinshi bimwerekeye. abakuru b'abasaserdoti n'abashinga ntahe bosha igihugu ngo gisabe Baraba, Yezu nawe yicwe. icegera ca Sezari naco kibabwira kiti, muri abo babiri uwo mushaka ko ndabarekurire ninde? nabo barasemerera bati, Baraba. Pilato asubizayo ati, nawe Yezu witwa Kristo nza kumugirira nte? bose bishurira rimwe bati, nabambwe. Pilato arabishura ati, ikibi yakoze ni kihe? nabo barushirizaho ukoma induru bati, nabambwe. Pilato abonye bibaye iby'ubusa, ariko umugumu kuguma wongerekana, yakira amazi akarabira imbere y'ishengero avuga ati, amaraso y'umuntu atagira icyaha ntangweko muravyifashe. igihugu cyose cishurira rimwe kiti, amaraso yiwe arakaduhama twebwe n'abana bacu. araheza Pilato abarekurira Baraba. Yezu nawe ahejeje kumukubitisha aramubaha ngo bamubambe. abasirikare b'ico cegera bafata Yezu bamujana mu kirimba, bahamagara umugwi wose w'abasirikare, baraheza bamwambura ivyambagwa vyiwe, bamuteraho ikindi gikwemu gitukura, bajisha urugori rw'amahwa, bararumwambika ku mutwe, bongera bamupfumbatisha ikibingobingo mu kuboko kw'iburyo, bakaza barapfukama imbere yiwe bamutwenga bavuga bati, turakuramukije mwami w'Abayahudi. baza baramucira ko amate, bagafata nyamubingobingo bakamukubita ku mutwe. abasirikare rero bahejeje kumutetagiza, bamwambura ca gikwemu gitukura, baramusubiza ivyambagwa vyiwe, bamujana kumubamba. bashitse mu nzira bahura n'umuntu w'umunyasirene yitwa Simoni.
baramugobera ngo atware umusaraba wa Yezu. Bashitse ku musozi witwa Golgota, ni ukuvuga umusozi w'agahanga, bamuhereza umuvinyu uvanze n'umururazi ngo anywe, ngo awumvirize acarawureka. Bahejeje kumubamba bagabangana ivyambagwa vyiwe babipfindanirako, baca baricara baramurinda. Hejuru y'umutwe wiwe ku musaraba hari handitswe ico agize ngo uyu ni Yezu umwami w'abayahudi. Baraheza bamubambana n'ibisuma bibiri, kimwe iburyo ikindi ibubamfu. Abahita nabo baramutuka banaga umutwe bati, wewe usambura ingoro y'Imana hanyuma ukayubaka mu misi 3, niwikizera nawe turabe, niwaba uri mwene Mana, niwikure ku musalaba. Abakuru b'abasaseredoti n'abigisha n'abashingantahe nabo nyene baramutwenga bati, yakijije abandi none nawe biranse ko yikiza. Niyaba ari umwami w'Israeli nave ku musalaba tumwemere. Izigi Imana none nimukize, niyaba imukunda kuko yagize ngo ndumwana w'Imana. Na vya bisuma vyari bibambwe hamwe nawe bimutuka gutyo nyene. Kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha y'9 umukorane ukwira isi yose. Ku isaha y'9 Yezu ashirijwe hejuru avuga ati, Eli Eli lama sabachthani, nukuvuga ngo Mana yanje wampebeshejwe niki. Bamwe mu bari bahagaze aho ngo bavyumve bavugana bati, wa wundi ariko aratabaza Eliya. Umwe muri bo yiruka gukoza mu isiki pampa arishira ku isuna ry'umubingo aramuhereza ngo anunuze. Abandi nabo bati, reka tugube ko Eliya aza kumutabara. Yezu yongera gutura kamo aca aracikana. Nyene impuzu yari mu gisengero yicamo kubiri, kuva ruguru gushika epfo. Isi iranyiganyiga, ibitandara vy'amabuye birasidagurika, imva ziriyugurura, n'imibiri myinshi y'aberanda irazuka. Yezu amaze kuzuka, nyaberanda bavuye mu mva baja mu gisagara, babonekera abantu benshi. Umutware w'abasirikare n'abandi zari kumwe barinda Yezu babonye ingene isi inyiganyize n'ivyo byose byari bibaye, baca bagira ubwoba bwinshi bavuga bati, ni vy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore benshi bari bahagaze kure baraba,
bari bakwirikiye Yezu kuva i Bugarire, bamufasha muri bo hari Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu be na nyina wa bene Zebede. Ku mugoroba haza umuntu atunze aturukiye Arimati akitwa Yozefu, nawe nyene yari umwigishwa wa Yezu. Aja kwa Pilato kumusaba ikiziga ca Yezu. Pilato atumako ngo bakimuhe. Yozefu yakira ikiziga ca Yezu, agipfukisha impuzu yera, agishira mu ruhafu rushasha yari yiyimbishirije mu gitandara cibuye. Araheza ahindira ku muryango ikibuye amahanga arigira. Mariya Madalena n'uwundi mugore Mariya niho bari bicaye berekeye ku ruhafu. Bukeye umunsi wo kwitegura uheze, abakuru b'abasaseredoti n'abafarisayo baja kwa Pilato baramubwira bati, muhanyi twibutse kuba muhumvyi akiri muzima yavuze ngo iminsi 3 iheze nzozuka. Tegeka rero barinde uruhafu gushika ku munsi ugira gatatu. Abigishwa biwe tibahave baza kumuyiba, hanyuma ngo babwire igihugu ko yazutse mu bafuye. Ico kinyoma cyo hava gisumba icambere. Pilato arabishura ati, namwe ntimubuze abarinda, genda murinde murabizi. Baragenda barihweza uruhafu, bashira ikimenyetso kwibuye be n'abarinzi.